uyu mugabo tugiye gutangira tureba akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi Edouard Bizimana wanga u Rwanda urunuka ndetse wanashyizweho na Perezida Sebarundi cyangwa General Neva amushyiraho kubera uburyo yanga u Rwanda. Akaba akomeje rero kugenda yivamo bijyanye n'amagambo agenda atangaza ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko urubuga rwa Twitter nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho mbere y'uko tubabwira iby'uyu mugabo ndetse n'ibyo yatangaje tubivugaho ku buryo burambuye. Reka mbanze bagezeho iyi video ntoya cyane avuga ku bijyanye n'uburyo u Burundi budateganya gufungura umupaka wa Gatumba. Reka tubanze tumwumve. Intumbero y'inama duhejeje kwara kugira ngo tukomeze tuganira n'aba bantu dusanzwe dukorana baserukira ibihugu byabo n'amashirahamwe mpuzamakungu ngaha mu Burundi, tubabwira ingene ibintu byifashe haba hakujya muri Kongo canke ku mpunzi ziri ngaha mu Burundi. Iyi nama uje ikwirikira iyo twagize itariki 17 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze. Twari twasavye tuvuga tuti abantu bafashe turatera kamo amakungu, hanyuma mwumvise baragerageje naho urugero twasavye rutarashikirwa, rumba bavuze miliyoni 30 na zingahe, hamaze kuboneka 6 canke 7 gusa. Murumva urugendo rwacari rurerure, kandi aba bene wacu bahungiye ngahi wacu murabona ko bakeneye ibintu byinshi. Bavuze ibijanye n'amazi, bijanye no kuvugwa n'ibindi n'ivyo gufungura, kandi igishimishije nuko abantu bariko baritaba kamo naho bitaboneka cyane. Ahangira ngo no kongera ko ni intererano idasanzwe y'u Burundi. Abona igihe hari amasengesho Igitega baregeranije imfungwa zitari nkeyi zo gufasha abo bantu. Hama mwumvise ko na n'igihugu ca Kongo kiguma gifasha kizana ivyo gufungura, kizana amafaranga. Ibyo bivuga yuko akamo kitabwe, mugabo murazi biragoye, ni buke buke. Mwumvise n'abandi baci bavuga ko bazoterera, Union Africaine yabivuze. Murumva akamo kariko karitabwa. Hanyuma iyi rero twerekanye, nibaza ko twabikoze kugira ngo abantu babone ibyabaye ngaha hakurya, cyane cyane muri ko kwezi kwa 12 harabaye ibintu bibi cyane gose. Abantu baricwa, ibintu birasahurwa, biraturirwa n'ibindi, gushikaho naho baza kurasa inka zanse kubakurikira. Murumva ko ubugizi bwa nabi bugeze kure cyane. Icyo mwavuze c'imbibe zo kugururwa, twabivuze. Burundi ni tuzobanza kuraba ingene umutekano wifashe. Twababwiye yuko mu minsi hari abantu bagerageje kumena bagomba kujabuka mu Burundi. Twavuze Red Tabara bafatikanye na FNL Nzabampema, hanyuma na M23 n'abajya babafasha nyene kugira ngo basubire kuza gukora kwica abantu mu Burundi, ariko ntibabishoboye. Murumva rero kugira frontiere zugururwe nuko tuba twaravye neza yuko atantambamye, kuko kugura frontiere no munsi ngo ucuzugara kubera mutiteguye neza, mutaravye neza ko byose bikwiye, les conditions zikwiye, ntacu umuntu yoba akoze. Twebwe turifuza ko abo bakongomani bosubira iwabo bagasubira mu vyabo, ariko twebwe ku gice cy'u Burundi tuvuga tuti hari bitaragenda neza kugira ngo izo mbibe zugururwe. Ngira ngo niyo hagera muzobimenyeshwa. Muzabimenyeshwa. Ngira ngo muramwiyumvira neza cyane minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana, aho kuri uyu wa kane we n'abahagarariye ibihugu byabo muri iki gihugu ndetse n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga n'akarere yemeye mu Burundi baganiraga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo mu Burundi. Umupaka uzongera gufungura igihe ibisabwa byose byujujwe. Aya n'amagambo yavuze, ni igisubizo Minisitiri Bizimana yahaye umudiplomate kuri uyu wa kane tariki ya 29 Mutarama ku cyicaro gikuru cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga i Bujumbura, ubwo yatangaga ikiganiro ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'impunzi z'abanyekongo mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wa diplomasi y'u Burundi,
yagize ati mu minsi ishize twabonye ibikorwa bimwe na bimwe by'inyeshyamba z'abarundi zikomeje gukorana na M23 n'ingabo z'u Rwanda kandi zegeye imbere zigana ku mupaka w'u Burundi ku ruhande rwa Rusizi. Turakurikiranira hafi uko ibintu bimeze maginga ya ni mbere yo gukomeza agira ati Uburundi ntabwo bwigeze bushotora umuntu wari wese, ariko mu gihe imipaka yacu igeramiwe Uburundi ingabo zacu ndetse n'inzego z'umutekano zacu biteguye kurengera ubusugire bw'igihugu cyacu. Usibye uyu mutwe w'inyeshyamba za Red Tabara na FNL ya Nzabampema, Minisitiri Edouard Bizimana ntiyemera koko inyeshyamba za AFC M23 akomeza kwemeza ko ziri kumwe n'ingabo z'u Rwanda zavuye mu mujyi wa Uvira. Ibi akaba ari kubivuga mu gihe bizwi neza ku rwego mpuzamahanga ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibizi neza ko ingabo za M23 zamaze kuva mu mujyi wa Uvira, ndetse ubu ngubu nk'uko bigaragara abasirikare ba FARDC bakaba baramaze kwinjira mu mujyi wa Uvira mu buryo budasubirwaho. Ibi rero bikaba ari ibintu bikomeye cyane byatangajwe n'uyu muyobozi wa diplomasi y'igihugu cy'u Burundi, aho asa n'ongeye kwibasira igihugu cy'u Rwanda mu buryo bweruye, aho yibasiye u Rwanda avuga ko ari bo bashobora kuzatera igihugu cy'u Burundi, akavuga ko atazafungura imipaka. Ubwo umupaka wa Gatumba akaba ari umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impunzi bazifashe bugwate, ariko propaganda y'abarundi ndetse n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeje kugenda ikwirakwiza ko impunzi zitaha zatangiye gusura mu mujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bitandukanye bakomeza kugenda bakora. Ni mu gihe urugamba rukomeje mu bice bitandukanye byegereye Uvira, aho hakomeje kugenda habaho kurasana gake hagati y'impande zihanganye, uruhande rwa leta ya FARDC, Wazalendo, abarundi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo, tutibagiwe na M23 nyine ubwo bahanganye ku ruhande rundi. Ni ibintu rero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara muri iyi ntambara, aho amakuru yo akomeje kuba menshi nk'uko turakomeza kugenda tuyabagezaho 5 kuri 5, yaba amakuru agaruka ku bijyanye n'uburyo iyi FARDC ndetse n'abarundi bari kurasisha drones mu bice bya Minembwe ndetse n'ahandi, nk'uko tugiye kubagezaho mu kanya. N'amakuru yatangajwe na Moise Nyarugabo ndetse n'andi makuru avuga uburyo aba FARDC barashe Isange mu gice kigenzurwa na AFC M23 ndetse abaturage benshi bakahasiga ubuzima, nk'uko amafoto ateye ubwo bakomeje kugenda ahererekanwa n'abantu ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rubuga rwa WhatsApp. Bakaba bakomeje kugenda berekana imirambo y'inzirakarengane zazize ibyo bisasu rya Katanyama. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bibabaje cyane nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye, ndabashimiye.